Hero ndabaramukije cyane meze neza hariho nashitse Burundi nagiye kuraba mukunzi wanje Abeli Nduwayo mumenyereye kuri filime murazi ko aduteramisha cyane muri filime ziwe. Abeli Nduwayo mwese muramuzi ndamukunda cyane nanje muranzi muri gospel ndatandirimbo zanje birabogaboga Jerome birabogaboga Abeli buti ni sawa nibiki bibogaboga mbega buti ni ivy'Imana biri ngaho mu mutima ni binoti bifaranga ibintu by'ubutunzi bibogaboga nyene muri wewe. Oya ni binoti biko biraza buke buke se ntibiraba byinshi ngombe munini ntangure kubyubaha nko kuri wawe. Nairobi gute none muraturusha iki? Kenya hameze neza cyane kiretse ko tutakunda kuronka imikeke cyane nk'iyo mu Burundi ariko inyama zirahari inkoko zirahari amafita arahari. Nairobi hameze neza cyane. Okay. None inyuma y'imyaka myinshi utaza mu Burundi ndazi ko bamaze nk'imyaka 2-3 ntiwaruhakumbuye wahabonye gute? Nenda hakumbuye cyane mu Burundi nkumbuye abastari Abeli Nduwayo bakamikazi twagiye dukorana ibikorwa Gedeon niyo rugira nenda bakumbuye cyane abastari banje ariko ndanezerewe cyane no kuba nashitse. Ati warukumbuye? Nari nkumbuye abastari banje nkunda cyane 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 wewe kuko ndagukunda cyane kuri filime zawe. Abeli Nduwayo kuri filime aha mu Burundi niwe dufise uru wa mbere kabisa ntakumbura kamikazi Gedeon niyo rugira bose naragerageje kubaraba ndabaramutsa nasanze mumeze neza kweli ariko Burundi nashanze byarahindutse nimaze imyaka igera kuri 5 ntariko ndabonekana neza na cyane cyane kuntu bijanye na déplacement déplacement kweli ashabugorovye hoho utaripakiza waragize ingorane biragorana cyane. Wabonye ko nyene ari cyo gitumugiye ko uraza keshi kubera ko ahantu maze imisi udahari usanga ibintu byarahindutse benshi nyene baje bashavuga ko byahindutse déplacement usanga ahantu benshi ko ratera irege usanga birakugoye ariko nyene iyo uri ngaho byose bimenyera rega nta kintu kimwe kitamenyera yego nk'ubu twaramaze kubimenyera niyo mpamvu turi ngaha kandi ataho tuja twaramaze kubimenyera reka mbere musa neza mweho hari abagwira neza mweho rega Imana adoye igiguciza hari klima nziza hararyoshe ni gisagara kimeze neza uburyo byogorana kutasa neza nivyo kweli uribuka yambeho i Nairobi. Nairobi asha ikibazo cyaho harakanye Nairobi n'ahantu ushaka kukubitwa n'imvura utazi yijiva umengo ni imvura ndogano imvura yaho umengo ni imvura ndogano je ni intumano naranyagiwe ndi umuntu w'umugabo biranka ko nugama nabonye ibintu bigongo ntabwo nyine bivura byinshi kugira tujabuke tugere naho twugama biranka twese tugera turanyagiwe. Imvura Nairobi navuze ati nugambere mbonye umuntu akuze ananirwa kugama. Imvura Nairobi iguye ucuba urafata imodoka ukabaragenda canke bisi cyangwa ugafata moto ukabona itahira abandi bacha batangura kwiruka mu barabara. Waratomboye nibaza ko iherutse kugoya uguye waje naherutse guhitana abantu nari nayuriye jewe imvura itanguye kugwa bya neza na neza ngeze ukataka ko Burundi ndaneze no kuko ngahira hari ariko urabona hano nubwo hari imvura nkuko babibona hano hari ikiragwa ariko ino igwa imvura ariko hano nubwo imvura igwa haguma hari klima nziza murayibona hari imvura karagwa gusa ni gake gake hari imvura ubonye irikiragwa imvura irikiragwa ari murayibona ko ari mu gihe cy'imvura mugo nubwo imvura igwa ngahaguma kakirima keza ntusha nyene bimira naka ubwo Nairobi imvura iguye kabisa usanga habaye benshi bacha bitera mu nzu bakinyegeza bakaryama nibaza ko barondoka cyane kubera ko imvura iguye nimba bacaje kuryama ubwo nawe navyumva ngira baravyara cyane. Reka mbere Kenya burya nta nubwo banavyara cyane muri Kenya ngira sinzi nyene bagenda gute n'ijya mbeho yabo nyene ibice bihura na cyane cyane burya ba Kenya uzosanga bafise nk'abana 2 canke 3 bakuzosanga bafise umuryango w'abana bagera kuri 4 rero sinzi nyene bagendera kabisa ngira barajya bakiruhukira nyene bisanzwe. Jisho nabonye mba hari ahantu ngira abana benshi kubera ko noguma njyama ega none narigwa njyama umunsi wose ndi mu nzu ntirigwa njyama nkeka ari kubera iyo mbeho nyinshi nyene ituma nyene badashuha cyane bayifata ibintu bisanzwe. Gusa nyene yego Jerome rero nkuko twari ko tuvugana ati Burundi rero uko wahabonye wasanze ibintu byinshi byahindutse ibijanye no kwiyunguruza none mbega wagarutse kuba mu gihugu canke n'ubundi uzosubira gusafira? Naratangaye cyane ngeze mu gihugu cy'amavukiro
kubera nari maze igihe kinini ntahari, nasanze byarahindutse cyane na cyane cyane ku bintu bijanye no kwiyunguruza. Namenyereye umuntu akeneye akamoto aca yurira, akeneye bisi bitoroha, ariko ubusanga bisi basha bamwe bagenda bahagaze kugira ngo naho uhagarare usanga ari kibazo. Bisi no kuvuga zuzura n'ingoga. Rero nagiye muri ville kuhera saa 11 mbona imirongo n'abantu benshi, ndavuga ati mana habigenda gute. Asha rero no kuvuga kugira ngo vyorohe uca burigira n'amaguru. Twamenyere Nairobi rero hariya muri Kenya no kuvuga bisi ziguma zuzuye, n'abantu baba bari ku murongo ziguma ziza bashiramwe bagenda. Gusa icita cyo ngaha mu gihugu cy'iwacu nabonye kirima yaho ni nziza. Uvuye mu byo bindi bihugu usanga harakanye, tuguma twambaye imipira y'imbeho ifise inkofero, amakoti, ariko hantu numva ntuje, numva ameze neza cyane. I Burundi rero hararyoshe kuri kirima kabisa, nakabiri mbona musa neza, mwe muratagasa mengo siho muri oya mu Burundi ni heza, ari kirima nziza musanze, turashima Imana yaduhaye igihugu ciza. Ama nivyo nyene nibisanzwe yo kunda igihugu, misanzwe isi nuko imeze, no musi yabimeze uku, ejo bikaba bimeze ukundi. Nibaza nuko nubwo wabonye ari bigorana mu kwiyunguruza, ariko nibaza ngo siko bizohora. Hari indirimbo nakuze numva ivuga ngo siko bizohora, bizohinduka, amarira yawe agiye guhindukira itwenge. Oya nivyo ivyizigiro turabifise, imbere ni heza. Kandi ko byari kera no siko biri. Yego narabonye n'amabarabara bariko barayakora. Amabarabara burya imisi zazo bari heza cyane. Amabarabara bariko baragura nk'iri rya Mutakura. Warahagiye muri Kotebu, narahatembereye, ndahagenda n'amaguru ndaharaba, kuko ndahakumbuye. Nimaze imyaka myinshi ntabona, hafi nk'imyaka 5. Navuga ati ngira ndahagende n'amaguru, hose ndahakontorore, ndabigene hameze. Barayaguye cyane, aragutse. Rero kwimeye ko ari heza cyane. Burundi tuva mu bwiza tuja mu bundi. Yego. Nibyo bindi byose nibisanzwe. Bikuru burya amahoro nayo aruta byose. Burya nta kintu kiryoshe nk'amahoro. Turashima kuba dufise amahoro, ibindi navyo bizoza nk'inyongera. Uyu mutekano urakwiye, narabibonye kuko nta wampagaritse ngo uzana karanga muntu, uzana cyangombwa, kandi niyo bakisaba ndagifise. Gutanga ibyangombwa mu bisanzwe biri mu muco, biri mu muco. Ati rero burya mu bisanzwe gutanga karanga muntu biri mu muco. Urumva n'ingene kitwa akaranga muntu, akaranga kuri umuntu. Ego usanzwe uri umuntu, turabizi ko uri umuntu, ariko isi ingene yubatswe iragira abarongora igihugu. Rero kugira bagukontorore bamenye ati wa muntu ego umuntu, ariko umuntu aje avaye. Uri Umurundi, uri Umunyarwanda, uri Umukongomani, uri umuki, ka kantu karango umuntu niko gatuma babona yuko uva mu Burundi, yitwa naka, uvuga hana ibintu mwene ivyo. Niyo mpamvu rero kwerekana karanga muntu atari bibi. Yego. Nibaza ko nari muri Kenya ngira na hariya byangomba nyine umuntu arabigendana. Gusa si cyane jige naje Nairobi. Narigeze kuza nshiye muri Tanzania aho bita Inamanga. Ndaza kuva Namanga kugira Nairobi, na muntu umwe yanyase ibyangombwa kugira Nairobi, ndahamara imisi. Narinje mva Nairobi maze yindwi, nta muntu umwe yigeze asaba ibyangombwa. Nasubiye kuvyerekana ngeze Inamanga, kandi ngarutse muri irya nzira ya Arusha gutyo. Rero nivuga yuko ngira ngo abamaze gutera imbere nyene mu mutekano ngira ni mwinshi, sinzi ibyo ari byo, ariko nta byangombwa bansabye. Mu ncamake hariya umutekano urakwiye, kandi barakunda Abarundi, bafise umubano mwiza n'Abarundi n'Abakenya, mbere baranadukunda cyane kuko Abakenya turahura bakatuyagisha i Burundi bimeze gute, barakunda kutubaza ngo mbe ngo mu Burundi ngo niho ngo hari intambara ngo cyangwa ni muri Kongo, baje tubabwira ati i Burundi ni sawa, umutekano urakwiye, dufise amahoro menshi, ibintu biratomoye kabisa. Ariko mu minsi yeze nabonye akavideo gasirikira k'abantu bameze nk'ababire barungika bavuga ngo Warundi ngo rudia kwenu, ngo mnaonaje ngo Burundi ngo sisi ngo tunakuja kwenu, kwa nini mwe muko hapa ngo rudia kwenu? Mugabo wabona ari abantu mengo ngira abanywa ganja mengo nyene batatomoye, ngira ngo Abakenya ubwabo si babi, kiretse nk'abantu babari ndara nyene, ngira ngo badafise imico myiza bashobora kuba bogira.
ngo bafata nabi ariko ubundi abakinyi ngira bose babi mu camake y'abakenya bameze neza, abantu bazima bafite ubwenge bukwiye, barazi abanyamahanga ko turi abantu bazima kandi tubuza n'igihugu kibizi, yaba leta ya Kenya ibibizi, leta y'u Burundi ibibizi ko tugenda. Rero gusa bajya ni bare bajama banakunywa ganja, banakunywa pombe, bare banachanganya ikiwa sasa, banaleta mambo zao, wanataka kuharibu, lakini tuko na Mungu. Rero Imana ni ituma byose bigenda neza. Okay. Ego Jerome, ubandanije uvuga ati Imana niyo byose, uciye unyibutsa akantu nibagiye kubaza. Mperuka umukozi w'Imana, mperuka uri umukozi w'Imana mu bijyanye no kuririmba indirimbo mpimbazamana, aho wigeze no gutegura concert uradutumira muri Fekabunya Kabiga, wigeze gutegura concert uradutumira jewe Sabasi Kamikazi ngira n'abandi ico gihe kera bayizayi ya urumva yuko rero ndakuzi nk'umukozi w'Imana mu bijyanye no kuririmba, aho bari bakuzi ku ndirimbo ya birabogaboga. Imana ikwibutsa abantu batangara, izo nizo zakunda kuvuga cyane no gutamba cyane, utambisha umutwe gose yego, gusa yuko umutamba kujya wari kuba warashaje kwa kuzungurirwa atamba ku nyene nka batse njama nta myaka ijana zoma n'ingabire bo. Ariko rero ndashaka kumenya nyuma yo kuva ngaha mu gihugu ukaja muri Kenya, wabandanije ibikorwa by'Imana canke nimba utanabibananijeho wabandanije ikijiju canke wagezeyo usanga amahanga araguhanze nkuko bakunda kuvuga ngo amahanga arahanda, warageze usanga wabaye umupagani agakiza karagabanuka. Ndashaka kumenya ubuzima bwawe ubayemwo iyo uri hariya muri Kenya. Mu ncamake twagiye tumaze gukora ibikorwa bitari bike nkuko babivuze, kandi ujya musi nkora concert muri Fekabunya Kabiga, naraje kunshigikira murantera iteka, niho wari uri narakubonye nk'umukinyi wa filime, umuririmbyi wa gospel, ndabona Kamikazi, Sabasi muraje kunshigikira ujya munsi. Rero maze kuva i Burundi ngeze hariya mu mahanga, hajya muri Kenya, no kuvuga ntabwo ivy'Imana nabihagaritse, nabandanije gukorera Imana nkuko bisanzwe, kiretse ko umuvuduko utaba mwinshi cyane. Ikuraze uri mu gihugu bitari ciwanyu, birasaba ko hari ibindi bikorwa ushobora gukora byo mu buryo bw'umubiri bishobora kugufasha kuronka amafaranga aho ubaye, kuko abaramahera gufungura abaramahera uri mu mahanga, ariko Imana ishira inyuma, urayishira imbere mu byo uriko urakora, haba mu kazi ko mu buryo bw'umubiri no mu gusenga, ukibuka ati kwa Mungu ni kwa Mungu n'umunsi w'Imana, ukagenda mu bikorwa by'Imana. Rero kuririmba gusa ko kitse fatanga indirimbo shasha turasohora, ariko niko ndategura ziga nakoze mu Kirundi, ziga ziri kuri YouTube, ndazishire mu Giswahili, ndazihindure ndazirimba mu Giswahili, kugira ngo hariya naho tuvuga ubutumwa hariya Nairobi, abatumva Kirundi bashobore kumva Igiswahili, kuko barabidusaba cyane. Nta nusengera ishengero riteye imbere cyane bakoresha Icongereza, bakoresha Igiswahili. Riraba abungere barambata ati wewe rero urabe indirimbo zawe uzihindure, uzishire mu Giswahili kugira ngo natwe duhezagirwe n'indirimbo zawe. Rero intambwe tugeze ko niyo, handi ho turacakitijwe, turacakunda Imana, birabogaboga kabisa. Ahubwo rero tugomba tubibogabogeshe bije mu Giswahili naho n'abanyamahanga bavyumva cyane gose. Ndumva ko wagize icyumviro ciza, mbere n'ubwo ati waratevye kubera ko hari abakenya ntibumva Ikirundi. Ni biza ko nyene wobaha ubutumwa biciye mu rurimi rwabo bumva. Nizere ko nyene ngira mu minsi iri imbere tuzobona izo ndirimbo watanguye kuzikora. Hama nimba atari banga, nimba ntobanda kugoye, twoshobora kumenya ubuzima bundi bwa misi yose urangura muri Kenya, canke n'ubuzima bwawe udakeneye gusangiza abandi, kubera ko hari abantu bari ngaha mu Burundi bifuza gutembera bakaja muri Kenya kurondera ubuzima, canke hakaba n'abandi bamaze kugerayo, ariko ugasanga wowe ugize ico babwiye urabavunguriye ko gatoya. Nimba rero nk'uri muri Kenya ubuzima butari meze neza, ugasanga uramufashije nawe kugira ngo ubuzima bumere neza. Canke ari uri ngaha yifuza gusafira aje kurondera ubuzima, ugasanga aragize akantu yungutse mu bijanye no kuvuga ati ngeze hariya nanje nokora ibi. Sinzire ko ari ico wofasha mu kugira abadukurikirana kugira nabo bagiye ico bakuyemo.
mu ncamake hajya ikintu cyose n'ingabire bakunda kuvuga ngo umwe wese afise ingabire yiwe kandi no mw'ishengero urabona ingabire ziratandukanye hariho abavugabutumwa hariho abaririmbyi ni ukuvuga hariho abasenzi bitanga ku karago ndabigiranije n'ivyo ni ukuvuga gutembera kuja mu mahanga ni ingabire y'umuntu urashobora kuvyiyumvamwo kumva ati jewe saha gusa hari n'ahandi ngomba gushika kuko je naravyiyumvamwo narumva ko umengo sinzogarukira muri iki gihugu gusa nzotembera no mu bindi bihugu n'indege ntazurire tugende hirya no hino ariko abantu turatandukanye ico nohanura dufate nk'abataratembera bokunda igihugu cy'iwabo bishobotse ufise imirimo ya misi yose ukora kunda Burundi ibikorwa byawe bikorere mu Burundi ariko wumva wifuza gutembera tembera nta kibazo ariko gusa igihugu kitari ciwanyu gishitsemwo birabanza bikakugora gato kuhamenyera kuhaba ubuzima bisaba kumenyereza kubari hariya nabo bamaze gushika muri Kenya nimba bitameze neza bandanya usatira bavita muri gusatira satira urondere usenga Imana ubaha Imana iratindika bitunganya bikagenda neza eje nahamenyereye hariya ururimi rwaho ndamaze kurumenyera nk'igiswahili ebu naongea kabisa lugha ya Kiswahili naongea haina shida rero no kuvuga ndaguteye intege wewe ba warashitseyo uriyo mu mahanga muri Kenya satira rondera ubuzima ariko wibuke igihugu cy'iwanyu c'amavukiro aho bizotuma bigenda neza ariko kuyifuza kugenda na wene sinovuga ngo ntugende canke genda uko umutima wawe wumva ugusunika ucushira Imana yawe imbere ikakuyobora uko bishobora kugenda yego niko bimeze no murumva ko yego ntabasangije jakora ngira nibanga ariko naco umusi mwagiye muhuye ngira arashobora kugufasha ubaye mwahuriye hari nageze kubona igihe kimwe uzurambwira ngo mpabakobwa ngo ndabisobanura benshi ngo basaba kuza abakobwa sinzi ko bijya ibintu byari ivyo canke ari blague muri James nafise aba boss bakenera abakozi ariko mu ncamake ndishima kubivuga kuko ibintu bijanye n'akazi ka misi yose si byiza ko abantu bamenya ati atari nka supermarket umuntu abadandaza canke boutique ukeneye abakiriya baza gusoma misi yose ari hakazi atari ngombwa kukavuga kiretse abakuzi bashobora guhanahana nimero zawe bakagutelefona ariko gusa nk'umuntu afise agize nk'ikibazo ari nk'umurundi araha muri Kenya tushobora gutanga nka nimero tushobora kumufasha iyo yakwamye yagize ikibazo kanaka ushobora gutelefona ati bigaje ikibazo cyagenze kuko ntiyabuze akazi ashobora gutelefona akavuga ati je ndakeneye akazi nabuze akazi rero umfasha akazi birashobora koroha akazi kibe kakaboneka urashobora kubaha izo nimero nta kibazo nimero zahari tukunda kuzivuga mu Congereza benshi barabizi ni 07 45 04 13 canke 07 45 04 13 kumazina ni Jerome uyisite kuri WhatsApp urandonka kandi uhamagaye Andre Gite naho nyashura kundonka muramba bari ajiri yaruravuze ewara ngo 014 45 13 nana kimi 13 inamaanisha hawezi hizo namba hawezi kuziongea kwa Kiswahili basi 13 kwa Kiswahili vinanishinda kusema bana wengi wanasema ngo 07 hiyo mimi sielewi nimeelewa kuongea kwa English kama Kizungu English hari mu izina ryaho ryiza ritomoye bavuga Kizungu Kizungu sasa ni English Icongereza tuzivuga mu Congereza hari sawa reka rero tugushimire kuba washoboye kudutemberera ndakumenyeshe ko hano wari kumwe na Abel Nduwayo asanzwe ari CEO wa G5 G5 Production Company ingura amafilme n'ibintu by'urudandazwa ariko ngaho ukaba wari uri kuri TV yitwa G5 Media TV akaba ari je sanzwe ndayihagarariye rero nkaba nashimye kuganiriza kukwakira kuri no TV kubera ko wari usanze hano muhira kugira ngo tugire ico tuyahaze tugire ico twunguranye mu bwenge nizere ko tuzosubira kubonana canke ikindi gihe naje Nairobi ndashobora kuzokurondera tukaganira karibu cyane mbona n'ivyo burimo hariya hariya aho ntuzobitunyegeza kuzoturimo ubitunyegeje nawe uzoca tukuvumbura usange twabikameye bimeze neza cyane basigira ngo uratesa nigeze kuja Nairobi mbona abantu badandaza akahawa kwibarabara
hariho abatabikunda ariko akahahora atwara akazi hama ikindi burya akazi kagutunze kaba ari keza akazi kagutunze kagutumye wa mu muji wa Nairobi mu mahanga udasaba ugwaye ukivuza ukaronka itike yo kuza mu Burundi aho kazi karakomeye aho ukazura narungika n'amahera ugasanga urukiye nk'umugore wawe ari ngaha canke bene wanyu abavyeyi bawe kubera ko akazi ukora ko mwibarabara udandaza nk'akahawe nkaho kazi sako gusuzugura nageze kuba ndi haje Nairobi ndi ahantu bita Kitengela ndio natembera yo mu parking ibiki nsanze nk'umuntu afise akantu kajya utembereza mu parking afise abadanaze nk'ibiyowe ibintu nk'ibi hageze igihe numva noca ngenda ndaramukanya ati gute mugabo kubera kenshi nasanga abarundi nasanga abarundi kabisa beshi bari mu zago kwisumamo misango barundi nabo gushimira ko n'abantu bararondera ubona ko ari abakozi badashira imbere ubunebwe bageze mu bindi bihugu barakora cyane ari nayo mpamvu mu bihugu byose mugezemo babakunda kuko basanga muri abantu mukora mutatunzwe n'ubusuma ahubwo mukoresha amaboko yanyu ugasanga n'ivyo bo badakora umurundi arabikora bisanzwe umurundi ahari hose yubahwe abarundi urabona ko ari abantu bakuze bazi guhiga ubuzima badafina iyo agiye mu kindi gihugu ntafina ateza kuvayo hari ikintu azanye abarundi mwese mwagiye kurondera hanze Imana ibahezagire biga sana Imana ibahezagire ibongere amagara kugira ngo mubashe gukora mu gico migejeje ko muzogaruke mu gihugu mufise ibintu runaka by'iterambere nuko reka rero ndaguseze canke nawe nimba ufise akajambo kayima wovuga ngaha ku kintu ntakwaje mugabo wumva ati nari kukwivuga canke araburamutsa byose urashobora kubivuga ku bakunzi banje mukunda ko nkurikirana kuri YouTube Jerome Birabogaboga mwibuke gutonda subscribe kuri YouTube yanje mwibuka korabana no kuri chaîne ya YouTube ya Abel Ndwaye umukinyi wa filime mutonde subscribe ariko reka ngenda baririmbe gatoya Imana ikwibutse abantu baratangara nawe wenyene ubwawe kiyobegwa ubonye umugisha nibibazo wahozemwo uburuku bigenzo uruko wifata Imana ikwibutse abantu baratangara nawe wenyene ubwawe ukiyobegwa ubonye umugisha nibibazo wahozemo uburuku bigenzo uruko wifata amen muhezagirwe musanze mwarahezagirwe yego ciao ciao bye bye see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow yes. See you late see you ikindi gihe cako tomorrow nejo ariko ejo time tuko pamoja ni Kiswahili uvuga hariya na yes pamoja ya Kiswahili je nubise bavuga numvise mengo unachowazi mengo ko baradagada banachanganya na mengo ko baraho bagicanganya n'icyongereza barabicanganya ya tayari bye bye maraheza